Yes, what's up? It's your boy MC Breezo ni wa mhungu wanyu from plus 257 umurundi wanyu. Uti bimeze gute rero? Ndabazaniye iki rero? Today ni fire after fire. Yes, banza ngemanzi ndaguhonje kwanza. Ngaya wale turafise impano mu Burundi. Banza kwanza mvirizi kwanza. Haya. Gaya wale on Tizzo, yeah. PH family wo. Yes, uti bimeze gute rero? I'm back again and agarutse kandi ebana ndakubwira nti ebana nimba utarakora subscribe banza ukande ngakuka boro gatukura ama nanje ndaguhe news zikaze, news zirenze, news. Yes. Uti bimeze gute rero? Kanangurire kuyihe kabasha. Nangurire kuri Mr. nangurire kuri Sanbi, bafise na Tizzo Swestlay. Reka mpere kuri Mr. Uti bimeze gute rero? Mr. featuring the Dada yitwa Thailand. Skia. Fresh boy on the beat. Koga mwiza utuma nsara ukuntu uteye n'ukuri birama izo mirongo itanu ijana tutuma mpebe vyo mfise tukaja baby garagara bipa baby nataka kutota uko mimi nimeshatata twende geto nipeza kisoja amina tutemesha nyuma nipandishe stamina numva ndagushaka bimwe no kubarira biri kwanga nyarusa ma baby ngirira bega girl no guiki simuisha mamurishi yuru wanje mukunzi unamwona Mr. Ndakubwira ni ibintu biri fresh full quality. Mr. aho ubona ko dusohora indirimbo imeze fresh, imeze cool. Ushaka kuyiraba neza ushobora kuja kuri platform za Mr. YouTube ya Mr. ukayibona indirimbo yiwe imeze fresh. Uti rero ngaruke hehe sasa rero? No musindabica news zirahari abariko barasohora indirimbo ari ni benshi cyane. Sinobazana ngaha mwese ngo bose ngo mubabone, ariko nagerageje kubazanira bamwe muba mwifuza kubona cyane kurusha abandi. Uti rero ndaguha iyindi news ya nobody pop ya bafise on the floor Iwan aho ndakubwira nti ebana mwindirimbo ya migani ntibura aguma duha imigani wa muvye wacu yawo mutipe ndakararenze. Bafise on the floor ari kumwe na n'indirimbo ya Sanbi, ari kumwe na Tizzo Swestlay hamwe na Bafise on the floor. aho ubona ko Tizzo Swestlay yabakubitiye imeze fresh, imeze cool. Ebana ndakubwira nti ja kuri YouTube ya Sanbi uraza kuyibona indirimbo ishushe, indirimbo irikira bitoba muri buja flavor, buja kama buja, Burundi kama Burundi. Gabanya ubwibonesa nibi aguhabye oya bro umva ivyo ndaguhanuye igikumi kikubenze ugitegariguye nturire ngusarare abakobwa baruzuye kwisembereza kwa cyane biravyara kagaye niyumva muri watavyifuza kuguha inyishu ugikimutera yo manyama nivyo bisusu niyakwiza karantari wabo nikiyashu. Ebana tunawakilisha ndaje rero sasa uti bimeze gute? Hari abapetire bariko barakora ibintu byiza bana Jboy ni GB ninde kabasha rikaturabe Jboy akubwira ati ebana bana
ewana this Sunday ejo aho bukera ikintu kirasohoka kimeze fresh unahura ariko amuhanagurira inkweto indirimbo ndayikaniye urabona ko CJ ari umuntu ariko araduza impano ariko aragerageza gufasha impano CJ Pro Beat aho uri hose wubahwe uriko uragerageza kuduza aho muziki kuzana bamwe mu bana ariko barakora urabona ko na Ngaya Wallace wamuzanye witwa Chris Pondis bana ahari hose yazanwe na nande CJ Pro Beat ndakwibutsa ko ejo ku munsi w'ejo no ndirimbira sohoka urabona ko ari indirimbo ifise amasanamu meza shout out kuri James Morgan new design music ndakwibutsa ni James Morgan nawe nyene n'umuntu ariko arabikora neza abigira fresh uti bimeze gute rero today Kubona nawe mamiyo so pretty girl African girl yo consider me nobody yo. Hariho iyindi rero news ni town ni buja flavor iyi ni buja kama buja uti bimeze gute ni indirimbo irimwo witwa Danilo indirimbo Danilo calm down yes uti bimeze gute rero ku munsi w'ejo harasohoka indirimbo yitwa Calm down, come back ya Danilo agarutse muri game Buja Flavor aho ubona ko azotuzanira iyi ndirimbo irenze ikaze imeze ifise amasanamu ubona ko ari full quality Davi baby irakubwira ati no I love Don wamubonye umusore ari kumwe n'uwo mutata mwibuke muri Swaga Team Plot 257 ndakira ndiko ndakuzanira news zireze zikaze bomoa I'm in love with you baby girl I don't ever leave you for another girl spending all my time with you baby girl forever make you my queen till I baby wangu natamani Linda Don Dada reka nawe na marafise. No, I love Don. Okay. Utire bimeze gute nyimbo waje gukanda subscribe reka ngire nti big up ni Flip GTV to the next level uti rero ni kurundi gwego tugiye kubazanira izindi nkuru izindi news bamurasoma kuraka ndabahaye yari MC Breeze kuri microphones za Flip GTV ciao thanks so much.